wari watwarije ubwa mbere tugitangura ikibazo Gilbert ati mucumva ino nkuru mwavyumvise gute mwebwe je navuze ko atari gutangara gusa naciye nihutira kuraba ico budget yo muri uno mwaka turi mu ushira wa 2026 uvuga ugiye kuraba nifashije kandi ibiharuro nashoboye kubona ajya mahera bavuga bashoye muri Tanzania ni miliyoni 115 z'amadolari uyashize mu marundi nibaza ko ari hafi miliyari y'amajana 8 aho ni muri trimestre imwe donc mu mezi atatu yo muri trimestre ya gatatu mu kwa mbere gushika mu kwa gatatu kuno mwaka umuntu agaca yiyumvira ndiko ndagira cyane kwita projection en perspective mbega igihe gushora izo mari byobandanya kuri uwo murindi no kuvuga uburundi bwoshora hafi imiliyoni amajana 460 ko ufata ico giharuro kagwizana 4 ku mwaka ibiharuro turiko turavuga uno munsi ni byari byo kuri trimestre imwe mu gice c'amezi atatu donc bicubigwizana 4 uca usanga ari imiliyaridi 3 n'amajana 2 mafaranga y'amarundi ayo n'amahera asumba kure niyo cangaruka kuri cha kibazo umenga ni professeur Erika aravuga kijanye na equité sociale canke justice sociale uciye uja kuraba rero muri budget y'uno mwaka 2025 turiko rakoreshwa amahera ico bugwita dépenses d'investissement azoja mu bisatanya mukuru bituma ubuzima bubandanya ku bantu bose agera ku miliyaridi 200 n'amajana 5 no kuvuga amahera igihe izo mari zobandanya zishorwa kuri uwo murindi byo kwerekana yuko amahera asoka hanze aruta kure ni amahera akoreshwa mu gihugu twibukanye yuko ayo mahera namwe aja hehe mu gisata c'uburimyi mu gisata uburimyi n'ubworozi amagara y'abantu indero inyubako n'ibindi rero gacuna umenga hariho logique de claire de fuite de capital d'exportation de capitaux au détriment mu gihe baba ayo mbare biri kubera ngo guzigura muganoza kuvyumvikana amahera rikatwagwa cyane hanze gusumba ko n'amahera make ahari yokoreshwa kugira ngo asahirize mu kigega cy'igihugu cyane cyane biteho ibintu umurundi asanzwe akeneye uno munsi tutabeshanye umuntu ari yumvira ibi tumvise no shiramwe itrakom rikora bya fomu byo kugwiza byo gukora umwimbo no kugurisha ariko turazi kandi nuko uno munsi mu gihugu ikibazo c'ifumbire camyeho kandi kimeze nk'ibitoro bimaze imyaka twumva abarimyi haba hirya no hino bubanza abarimyi y'umuceri wo mu cibitoki abarimyi bibindi biterwa bitandukanye bavuga ati nyabona ntitwigera turonka amakomande yacu turatanga amahera ntituzofe tubonye iyo fumbire ya fomi mbega ubigiye muri Tanzania ntigiye kuboneka umuntu ari yumvira umwigisha canke umunyeshuri ariko arasanga aronka twonda ibiharuro umenga mu gisata c'indero bayihaye 13% gusa mumve kandi yuko ayo mahera gihe yobanda igenda kuri uwo murindi asumba kure niyo amahera leta iriko irashira mu bisata nyamukuru bisanzwe bifasha ubuzima kubandanya ikintu uvuga ico ni kimwe ca kabiri sinogiteba ko cyane babajije la source de ces fonds d'origine ayo mahera mbega vahe uno munsi kumenga mu Burundi tske tubona abagwiza tunga bakaruhariwe mu kanya gato cyane aha rero hariho umuntu acaye bazibazo kubera iki no munsi ubona hariho aba milliardaire bapfuka menga kundwi canke kwezi ku kwezi bavahe aya ni amahera agenda nyuruzwa akava mu kiga ca leta akitirirwa abagwiza tunga hariho kumbure izindi nguvu za politike ziri inyuma zishikira ivyo ikisino giteba ko nibaza ko Nderimana yagisiguye neza ica gatatu kandi naco kihambaye nibaza ko abari ngatwo kuyumvira ko tukanoganza ni ikintu gituma mbega gituma abanyamitahe badahurumbira uburundi ni kubera iki abanyamitahe bandi hirya no hino kwisi badahurumbira aho ukabona n'abarundi ubwabo bariko bahitamwo gushora imari zabo mu makungu nuko hariho professeur yabivuze un environnement canke climat des affaires idapermeta canke idatuma umuntu yumva yuko aremye mu mutima yuko imari ziwe yashoye mu Burundi zizoshobora kugira akamaro umva n'abari mu gihugu bakomeye bafise inguvu bariko biyumvira gushora hanze batubwiye muri Tanzania batubwiye muri Guinea Equatoriale n'ahandi ahani twavuze ivy'amazu agenda kugwa hirya no hino muri Afrika y'Epfo muri Kenya muri Tanzania n'ahandi igihe twumva bari muri iyo logique wobwira gute umunyamahanga canke n'undi murundi yo bafise ubwo buryo kubiba kuri iyo si donc bisigura yuko hariho barabona neza yuko
isi y'u Burundi canke l'environnement des affaires burundais n'est pas propice, ntiri favorable yuko umuntu azana imitahe yiwe. Ndabahaye akarorero gatoyi, turabanyuma muri Afrika y'ubuseruko mu bijanye n'imitahe, ico bita investissement direct étranger ziza mu gihugu. Uburundi mu gihe biharuro ubenga vyo mu ntango y'uno mwaka byari ku miliyaridi 35, igihe nk'igihugu kenshi bakunda kugereranya twobita ko tunganya byinshi nk'u Rwanda bari ku miliyoni 523. Urumva ni ugwijije hafi inshuro zirenga 15. Murumva ko turi nyuma cyane. Ni ukuvuga nta cyizere kihari yuko kuzana imitahe mu gihugu bituma iyo mitahe yawe ishobora kuzana akarusho ukabandanya ufasha mu gutera igihugu, ahubwo n'abandi mu gihugu bahitamo kuyatwara hanze kuko bafise impamvu canke hari ico bazi gituma bidakunda. Impamvu ni nyinshi murabizi, ivya politique n'umutekano sinobigaruka ko byinshi, environnement macroéconomique professeur yabisiguye, le cadre réglementaire juridique murazi naho niko bimeze, nuko igihugu cacu kizwe nk'itorohereza abari abikorera ivyabo. Ico bita Africa CEO Forum umwaka weze bafashe ko Uburundi ari igihugu kitorohereza na gato abanyamitahe gukorera mu gihugu. Aho simvuze ivyama infrastructure afasha n'abandi. Icanyuma nohereza ko ni umuntu yo kwiyumvira mu gihe ibintu nk'ibiriko biraba, mbega n'ubutumwa ubwahe leta ndayishimira ikiraha abanyamitahe baba b'abarundi cyangwa abanyamahanga, bababwiye iki mu ijambo rimwe mu kubona yuko amahera ngana imiliyoni 115 mu trimestre imwe ashobora gushogwa hanze. Mu ijambo rimwe babwiye ati aha hantu si ahantu hizewe, si ahantu ho gukorera, ahubwo ubu yafise wese natware hirya natware hanze kuko aho iwacu ntibimeze neza. Niko rero niko kamabate bigaca bigaruka kuri ca kibazo professeur yavuga ca paradoxe. D'un côté canke mu ruhande rumwe tubona imitahe hari mu gihugu, imitahe privé y'abantu isoka hanze, ku rundi ruhande ukabona leta yamitera kamo abagwiza tunga bo hanze. Buraza amanama yateguwe hari nimaze ko inama ruko kumanyuma yabaye kwa Kigarama mwaka uheze, imwe bita table ronde des investisseurs, bavuga ngo nimuzane imitahe, ariko ntibitangaje yuko bajya baje bose bagize ico no kubita des vagues promesses, baremeye batemeye, bavuga ati tugiye kuvyigagiye kubiraba, mugabo en terme clair iyo atagiharuro gisohotse kiza kirangiza iyo nama ari table ronde, mu bisanzwe abari esheki bavyananiwe ntaco babashitseko. Rero bizobandanya bigorana yuko Burundi bukwega imitahe y'abarundi canke y'abanyamahanga kuza gukorera mu gihugu mu gihe n'abarundi ubwo nyene ubwabo bahitamo kuyishora hanze. Reka ndageza ngaho murakoze. Ego rakoze Landry. Professeur neza ko mwaduhiguriye. Sorry, no gato inagomba kugira ico nongereza ko gato. Ifko n'umwanya wo guha abarundi umuco kubijanye n'amakapito fuite de capitaux zija hanze ari amafaranga y'igihugu kandi agatwagwa nabo jejwe kuyakingira. Nagomba ndabereke gato, murabona nk'igisata c'ikawa twese twakuze tuzi yuko niyo exportation ya ikawa tugurisha mu mahanga nizana amafaranga y'agaciro Uburundi bwikorako muri ibi nabiriya mu iterambere n'ibindi. Ico gisata caciye gishigwa mu biro by'umukuru w'igihugu nkuko umengo ministere catwagwamwo ntabyo yari ishoboye, bagishizeyo kubera iki? Kubera niho hari amafaranga. Ayo mafaranga rero ivy'ikawa murabizi ubu biracumbagira kuko ayinjiye yose aciye mu ikawa. Amasiha twashize imbere arasama agatwara. Ica kabiri, muribuke ejo bundi ku rugomero rwa Mpanda umukuru w'igihugu aja kuharaba agasanga bariko bakora utuntu twiyondoyondo ibintu byose, deficit miliyaridi 54, arakoma induru ntaca atavuza ararira arahogora ati ubu nyene ngiye gukora umugwi d'enquête, amafaranga tumenye yo yagiye, abayatwaye bafatwe bahanwe. Imvugo yabaye ingiro, aragira uwo mugwi d'enquête. Bakidemara gusa enquête zitanguye, bamaze nk'indwi imwe zibiri baragaruka baraba bloqué, babaye bloqué kubera iki? Basanze ayo mafaranga
miliyoni zirenga miliyaridi zirenga 35 niwe yazitwaye akiri umukuru w'umugambwe. Urumva baraza baramwereka bati raba aho ibintu bigeze, utaduhaye uruhusha ntitubona ingene tuzotira conclusion yuko ari wowe uri umusuma wa mbere. Yaciye ategeka ko dossier bayubika, kandi muzi amaborogo yakoze kurajya amafaranga. Niturondere rero kure uyo mugabo yitwa ngo umukuru w'igihugu no munsi nazane amatungo y'igihugu ariko arasehera hanze, abarundi bakaba bacumukuye bakenya urunuka bimwe bitari bwabeho kuva isi ibaho. Nimuronderere kure, nta nico gituma atawufungwa ngo yononye ibi kuko niwe aba yabitwaye. Gusa iyo wivye ukamuhako ntaco bakugira. Nico gituma bose ubona i Burundi bakaka uriba nta ugukurikirana. Igikuru gusa nuko umukuru w'igihugu aronka pari yiwe. Donc rero ibyo kuja muri kabagende ngo ibiki nibiki, amafaranga y'igihugu turaza hari umukuru w'igihugu niwe yatwaye, afise abo basangira bamukingiye ikibaba, donc abo ba commissionnaire, afise abo ba homme d'affaires bemera kumukorera. Uyu kingiye ikibaba umusuma, nawe uri umusuma mu bandi. Ego Emmanuel Ndereyimana, ivyo muvuga mu babarenda bakiremwe, ivyo muvuga mubivuga mufise ivyemezo, amakuru y'ukwizera canke nivyo mwiyumvira ko vyo bigenda uko? Nta muntu yo kuyumvira ibintu nk'ivyo gutyo. Irya CNDD dubona ibikoregwayo, abo bose bamworohereza kuyatwara n'abantu twakoranye mu mugambwe. Iyo byabarotse baraturika bakavuga ibiriko biraba. Nta kintu rero kibaho kiri au hasard. Nguvuze uti ni ibintu noba ndiko ndiyumvira, ubwo bisigura ko noba nibesha. Ubwo ya mafaranga tuvuga ngo umukuru w'igihugu yaribye ngaya arunze hajya ahantu, hari aho mwotwereka mu Burundi? Ntaho. Amafaranga bariko barayinvestisa hanze. Ibisata byose by'amafaranga murazi ko bace babishira muri Presidence de la République, babishizeyo kubera iki? Bayiba atacamira. Nuko rero nico gituma ni amatora ageze bategerezwa kwikingira bibaho mu bijanye n'amategeko, n'abazoyatora nk'ubu bari bakoze 100%. Ni ibintu byo gukingira ivyo biba, nta kindi. Mwumva rero twashize imbere amasiha, harageze ko abarundi tureke kuraba imboyongo twitoza utunyoni. Harageze ko duhaguruka dusubizwe ivy'igihugu. Iyo turiko turabivuga gutya, si byacu, si bya Emmanuel Ndereyimana, ni ivy'igihugu, ni vyawe umenyesha makuru, ni vy'umwana akivuka, ni vy'abari mu gihugu bacumukuye bagenda n'amaguru ijoro n'umurango. Igihugu kitagira n'iritiro rimwe ry'ipeteroli, kuko nayo bakoresheje igitoro bakoresheje mu matora ejo bundi. Mushobora kuvuga muti amatora yarabaye, imiduga yaragenze, matwa dusumira stock y'abanyafrika du Sud bariko barastock i Burundi mu gutegura ibitero bazokora muri Kongo ngo bigarurire aho M23 yatwaye. Igitoro bamaze gustoka i Burundi nico babaye barakoresha mu vy'amatora. None mwibaza ko ari ibintu twemvanta? No, ni ibintu biraho biri clair. Donc rero abarundi twikubita gashi tusubiza ibintu ku murongo, kuko abo twita ngo twashize imbere canke abamategeko bikoreye bonyene yashize imbere, murabona ko batumereye nabi. Umutwemereye Emmanuel Ndereyimana, ngira turaza kubongera ijambo ku cyokogwa. Ngira duhe akanya Alice abanze abaza abandi batumire, hanyuma duhe n'ijambo mu kanya. Ngira mwa muri kazanura bari ku murongo kugira ngo tuze kubaha ijambo. Alice, mwari mufise ikibazo ku bandi batumire babiri? Ego kibazo mugabo twibutse abari batwumviza ko bikazanura mu kanya gatoya, inyuma batumire bejeje kwishura aka kabazo
baca babikazanura baramasaba amajambo abifuza kugira ico babajije canke ico bashikirije. Akabazo nagira mbaze Professeur Ndenzako, mwasobanuye neza ico mwise paradoxe, ibi vyo gutwara ubutunzi hanze, ko yoba ari amatungo ariko aribwa canke yoba ari strategie y'ubutegetsi, ariko uno munsi umuntu aravye amafaranga yakoreshejwe n'ibiriko bibera mu gihugu, nivyo mwagize muti paradoxe, hari iyindi paradoxe, habuze ibintu vyose vyankenerwa, igitoro, isukari, ishirahamwe ryari risanzwe rikora neza Braludi ntigifise vyango, hari ibintu vyinshi abanyagihugu bakeneye bibuze mu gihugu bituma n'ubuzima buzimba. Igikunze kuvugwa nuko ngo habuze amafaranga y'agaciro, harabuze amadevize, umuntu akaca yumva amafaranga nk'ayo ariko atwagwa hanze avuye mu gihugu, ni ukuvuga ngo si amafaranga abuze ahubwo yakoreshejwe mu bindi. Ivyo mwebwe mubiha insiguro nyabaki ko igihugu gifata amafaranga nk'ayo ari mu gihugu kayatwara hanze kandi igihugu kibikeneye, abanyagihugu bariko baramererwa nabi, ibintu byose vyazimvye? Bon, nishure. Ego. Oui, en fait, ibi si bishasha nuko gusa vyamenyekanye mugo si bishasha. Ufashe ama estimation bantu bagize sur la fuite des capitaux sur trois périodes et utilisant des méthodes différentes depuis 72 jusqu'à récemment. Les gens qui ont fait l'estimation sur les fuites de capitaux, ils estiment entre 3 et 6 milliards. J'ai fait la moyenne sur toute la période en utilisant des politiques, plutôt ce qu'on appelle les périodes imbriquées. On a 70 à 85, on dit 85 à 2013, 2013 à 2018. Donc, forcément, il y a des doubles comptages. Donc, c'est un système d'années imbriquées. Mais en faisant le calcul, on tombe sur une moyenne de 122 millions de dollars par an de moyenne, ce qui est à peu près, à ma franga, 115 millions, c'est à peu près au même montant. Donc, si tu prends la moyenne des capital flight, donc des vues de capitaux depuis 70, la différence, c'est que il va acheter un paradis fiscal, il va investir en Tanzanie, il débat n'ibiri kwiraba ko nitwari kubimenya. Donc, la question n'est pas nouvelle. Oui, au moins, intervenir très informé, ce que je ne suis pas moi. Donc, j'ai pour avoir une approche d'économie politique et de politique économique. Niyo ugiye kwa muganga agasanga uwaye ikintu cya mbere agira ntakwakize gituma ibyo wagize kugira ngo ugware. Mugabe ugiye nk'imuhira barashobora kuba ati wogwaye niwe wigwaza kuko umunywa inzoga cyangwa umugira iki. Donc, on va dans les détails sur la cause. Uyu mu intervenant wa mbere rero, je remercie parce qu'il nous informe sur les causes. Je suis plus sur la partie thérapeutique pour utiliser le langage médical. Donc, je m'occupe plus de la partie thérapeutique. Le malade est déjà là et je connais les causes plus ou moins. On peut les chercher. Disons, je ne les connais pas, je vois les symptômes. Donc, je suis sur la partie thérapeutique un peu. Et si je vais sur la partie... Donc le paradoxe, vous c'est nuko ubigituma biboneka nuko l'économie dans des situations itigeze ijamo depuis peut-être que les plus jeunes nous existons, où la situation est particulièrement grave, hanyuma na le rythme d'enrichissement iraboneka gusumba les autres années certainement. Alors, ikintu mbona au-delà de ça, iyo ni problème imwe mu zindi nyinshi kandi iterwa n'izindi nyinshi. En période d'inflation, nk'iyo dufise, personne ne viendra investir, y compris nous-mêmes. Bon, kuko investissement zozo urashobora kugurana amahera muri Canada ukaza kubaka inzu i Burundi. Iyo si capital flight, c'est un flux normal. Donc les gens peuvent amener même des capitaux empruntés kuko investir, c'est souvent utiliser l'argent des autres. Mugabo, ntushobora kuza kugira une production où la demande n'existe pas parce que l'inflation tend vers l'infini. Que ce soit l'étranger qu'on cherche croise, que ce soit nous-mêmes. Donc, indépendamment, il y a un problème qui est réel, que je ne néglige pas,
critiquer le résultat des politiques aussi qui sont en cours. Aussi longtemps que la Banque centrale izoguma kugira bimeze, les choses ne feront que s'empirer. Maintenant, il y a une tendance à tout mettre à la présidence, n'a pas égé un programme actif du marché du travail dans les autres pays. On voit jamais présidence, on voit un budget infini, une structure pérenne, qui fait quoi en fait, qui crée des emplois nous appelons des emplois de sous-emploi. Ufashe umu ingénieur électricien akaja korora inkwavu agacangaje abajuriste bane bamufasha kuzorora wacuvuga ngo wakireye 5 emploi hama ugacuza gutanga prix ukavuga ko ibintu bibegera neza. Ça c'est une autre, c'est pas ça qu'on cherche en termes économiques. Mugabo, je ne dis pas que c'est pas utile, je dis que c'est un second best ou quelque chose qui peut temporairement alléger certaines choses. Mugabo umu ingénieur agiye ko kugira inkwavu agacadana n'abandi bajuriste n'abandi ba médecins n'abaki bakaja korora, je ne sais pas, bakaronka bagasurviva, tu peux pas dire que tu vas créer des emplois. Donc la tendance de tout centraliser. Ikindi cya kabiri ni la tendance yo guhakaza abantu b'inshuti. Uravye abo bantu bose usanga bafana ikintu gike etc. C'est-à-dire que la capacité de sanction n'existe pas tant que le système est peuplé de parents ou d'amis. On ne peut pas sanctionner le mien parce que après je vais sanctionner le tien. Donc il système rero c'est un système qui bica bijana na l'origine y'izi fuite. La personne qui a pris 48 millions Yomuyodeka, ça c'est le président qui a dit, c'est pas moi. Bon, baramukoué, mukabiri il circule. Il peut aller investir ailleurs, etc. Avec 48 millions, c'est beaucoup d'argent, de dollars. Mugabo, uravye la personne, ukarabica fana na X, je ne vais pas y arriver. Mugabo, je kubitora, usanga atari umuntu divers comme moi, ou comme beaucoup d'autres ngaha. Ce sont des gens qui ont des connotations dans le parti, tout ça. Donc la capacité de sanctionner n'existe pas. Les fuites, c'est massives. Maintenant, yuko la personne yagiye investir muri Tanzanie, à la limite, s'il peut produire des engrais moins chers qu'en les produisant au Burundi, pourquoi aujourd'hui, Fomine ne peut pas produire au Burundi, il n'y a pas de devise, il n'y a pas de matière première, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de etc. Donc la question c'est l'origine. Mugabo qu'on a produit là-bas, c'est ce que j'ai dit en termes de choix stratégiques. Aujourd'hui, la capacité les gens ne développent pas la capacité de produire dans le pays. Nous, ivyo yazanye ko investissa ntibikunda. Donc c'est un on appelle ça c'est un dilemme doublé d'un paradoxe. Yuko le patriote qui a volé l'argent, il regrette qu'il va s'inganda yazane, il ne peut pas produire. Pourquoi la brasserie ne produit pas? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il ne peut pas produire? Donc il cercle vicieux. Oui, dans le cadre des recommandations, je pense que c'est ça qu'il faut et que les gens puissent écouter. Uvuze quelque chose ntibavuye ngo urumansi w'igihugu ngwanya igihugu, nta muntu agwanya igihugu. Kwanga umuntu atwara si ukuvuga ko wanga igihugu, bitubwiza gukundana. Bashaka kwanga umuntu, abantu bose ntibakundana. Cyangwa ukavuga uti utwara nabi canke ntacyo avuga ngo je ndi igihugu ngo ko wantutse watutse n'igihugu watutse no ibyo twageze kubigira. Ugora na mustanteri ukamubwira uti wewe je wari ibintu wavuga ntivyari ivyo etc. Agacavuga ngo watutse n'uwantumye ngo no Professeur Ndenzako mutwemereye ngira impanuro canke icokorwa ngira mwo kibangira kugira ngo kize kuza mu mwanya wacu, mutwemereye Alice yobaza akabazo Landry hanyuma tukaca twakira abafise ibibazo benshi bagomba kubabaza cyayi kubunganira. Pardon mvuga cyane rimwe kubera ntavuga kenshi urumva. Hariho na deformation professionnelle urumva ndamenyeye kuvuga nka vamidi yose ndi jenyene. Oya nta kibazo birumvikana kuko muriko muratanga insiguro gusa mutwemereye ivy'impanuro ko mubibona n'icyokorwa kiraza kuza mu gice cya gatatu ari naco ca nyuma mutwemerere muraje murampagarika ni narandira cyane sina mojene pas du tout. Murakoze cyane. Murakoze reka duhe Landry ninteretse akabazo ni kakandi haravugwa cyane ko atamadovize mu gihugu ariho kandi harakenye ibintu bikomeye, igitoro kimaze imyaka 3 carabuze, hariho n'ibindi bintu byankenderwa vya misi yose bibuze binatuma ibiciro biguma biduga, umunyagihugu akabaho nabi cyane. Uno munsi twumva ngo hari amamiliyoni amajana y'amafaranga y'agaciro
ajanywe muri Tanzania gukora imigambi avuye mu Burundi, ivyo mwebwe ntimwumva ko harimwo ikibazo mu gihe ayo mafaranga yaba mu Burundi ariko ntafashe kugira ngo ivyo vyankenerwa mu Burundi biboneke? Yego cane agahaze ko karimwo Isa namwe se mutwumviriza kuko ni vya bihushane canke ivyo bamwe abandi bagiye bita paradoxe canke contradiction, aho ku ruhande rumwe wumva bavuga ngo nta mahera hari, ibintu vyose birabuze, ntidufise amahera y'agaciro yo kuzana ivyankenerwa kugira ngo abarundi babeho, ubwo mu rundi ruhande ukumva abantu bafise amahera arengeye ivyiyumviro vy'umuntu, bafise amahera amamiliyoni n'amamiliyaridi y'amadolari bayatwara hanze. Rero ucubona yuko ahanini bigaruka kuri ico leta uno munsi yahisemo. Leta jambo rumenga irakina umukino wo kubesha no kuzubaza no gusamaza abantu, bakabandanya bavuga ibintu berekana ingorane bazishira mu bandi kandi ingorane ziri muri bo nyene. Hari ico no kwita incapacité de maîtrise des questions de gouvernance zituma haba ivyo bintu vyo kwivugurutsa canke vyo kubesha, mu ruhande rumwe ukumva amahera aguma anyuruza ayandi asohoka hanze, ubwo mu rundi ruhande ugasanga hariho abantu bariko baratunga ku rugero rudasanzwe. Je rero ntavuze menshi novuga nti hariho ukuntu umuntu yibaza ikibazo yuko mbega abari mu mabanga barazi ico bagejwe, barazi ko bahamagariwe gutunganishiriza abantu no kubahiriza muri vyose, bakabaha ivyankenerwa bakeneye kugira ngo bashobore kubaho, canke bari muri bigiye banza kugira ngo bifate neza batunge n'imiryango yabo n'inshuti zabo nabo basangiye ivyumviro vya politike. Aho rero niho nibaza ko abarundi bakwiye gukanura bakareka kubandanya bazerize canke bibaza yuko leta ihari no munsi hari kugira ngo ibatunganishirize, ahubwo sinzi haraboneka umenga nta kuba ntibanezwe umuganga, umurimyi, umusirikare n'uwundi muntu muto muto, ahubwo hariho akagwi k'abantu baraje inshinga no gutunga kandi gutunga cane, hama ikizoshikira umurundi mutoyi arashaka atubikwa vuba canke apfe ntaco babwiye. Ico rero kirababaje, ivyo bintu vyerekana ko nta kurazwa ishinga n'ineza y'umuntu muto muto, ahubwo abari mu nzego n'abari mu mabanga baraje inshinga no kubaho neza kwabo n'abanyamiryango yabo n'abo basanga ivyumviro vya politike. Murakoze. Murakoze cyane Ranze. Ngira arise mwo kwibutsa abariko baradukurikira batumire dufise ingingo ngenderwako za kino kiganiro n'umwanya abahabwa ijambo baba bafise. Ego urakoze Gilbert, twibutsa ariko badukurikiranye ngo n'abadufatiye mu nzira ko dufise batumire batatu. Dufise Professeur Jean Ndenzako yahoze amwigisha mu gisata c'ubutunzi muri kaminuza y'u Burundi. Turi kumwe kandi na Emmanuel Nderimana umuvugizi w'urunani Sefor Arusha. Turi kumwe na Landrine Nteretse ari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike. Ubu rero tandukiriye igice ca kabiri ca kino kiganiro, aho bariko badukurikirana mwese mu vyifuza mushobora gusaba ijambo mukabaza ikibazo, eka mbere abavyifuza bakanatanga intererano. Iki gice ca kabiri ca kino kiganiro kiza kumara isaha imwe, hanyuma tukifuza ko abafashe ijambo ubu tumbereza ikibazo cabo ku mutumire bashaka kukibaza, kandi ducunguze umwanya umwete dubaze ikibazo tutarinze kurinzora, kugira ngo abatari bake bashobore kuronka akaryo ko kubaza ibibazo vyabo. Ego ndabona hariho abamaze kuza ku murongo. Gilbert, ngira ngo twubaha umwanya bagatangura kubaza. Mu batanguye kusaba amajambo ndabona Kazane ngira yo kugurura akamikro kiwe akabaza ikibazo ciwe canke akagira intererano yiwe. Ego ndashimiye abateguye ikiganiro, ndashimiye abatumire ku vyo batuganirije, ndabashimiye kandi ko mu mpaya n'akanya. Jewe si ikibazo mfise n'intererano hanini kubera ko ntanyuzwe hanini n'iki kibazo. Je mbona umengo hari ibintu vyinshi, hari ivyo ntemeranya gatoya na Ndereyimana, mbwa n'ibisanzwe. Professeur Ndenzako yavuze neza yuko hanini wewe ibibazo atabibona cane gose. Sari umuntu umengo yuburiye mikro, sinzi ko arije namumva jenyene. Mugabo icyo nagomba kuvuga nuko usaba uwitwa Ruga John nimba ariko aratwumva ko yo kugara mikro. Ego mubandanye Kazane.
Ego, ikintu agomba kuvuga nuko nkuko babivuze ibibazo si ibibazo gusa by'ubutunzi, ni ibibazo yabivuze neza ngira professeur Ndenza ko ibibazo mu by'ukuri qui relève de l'économie politique. Ku batahura politike y'iwacu yo mu karere ukuntu ihagaze, nta kintu gishobora kuba gitangaje muri ibi byose kuri aya mahera agena muri Tanzania, ariho jewe ubwanje ncabona ko iki kibazo ari fuite de capitaux. Muga mukibaza muti iba fuite de capitaux gute haba umukuru w'igihugu akagenda biherekeje? Aho ntemeranya na Ndereimana ngira ngo ashobora kuba amakuru yandi muga batandukanye n'ayabandi bigeze kudushikiriza. Muga niba nibuka neza amatohoza ya Radio RPA avuga neza, yavuga yuko abari nyuma ya FOMI mu by'ukuri yari administration y'imbere ya Ndayishimiye, ku buryo mu ntango bavuga yuko bagerageje kumuha umengo bari baratekanije ko hazokwama uri ku butegetsi aronka 20% ya actionnaire muri FOMI. Ikibazo murabize ko cabaye kinini cyane ku buryo hageze ahantu bakavugwa yuko hashobora kubaka irindi hinguriro ryo gukora umwabo mu Burundi, ariho haciye hatangura rero kwimvira ingene abari muri FOMI abafise imitahe batangura kuramya ingene badiversifia ama investissement yabo. Nivyo Tanzania irashobora kuba un choix stratégique cyane cyane kubera ko ibibazo bindi bya ekonomi yo mu karere, cyane cyane ibibazo biri muri Kenya yari isanzwe izwi ko ari ekonomi ya mbere imbere muri region, mugabo ifise ibindi bibazo byayo binini vy'ideni donc dette publique biri hejuru, n'izindi pratique muri gouvernance zitari nziza zituma uyu munsi le coût de production muri Kenya isa nk'iduga cyane hejuru, ku buryo abanvestisseurs benshi bagomba kwimira le marché muri EAC ba privilège Tanzania. Irashobora kuba choix stratégique, mugabo ku kibazo c'u Burundi c'est beaucoup plus fuite de capitaux yatumye biyumvira ingene badiversifia mu kuja kugirira production muri Tanzania. Ariko kandi hari ibibazo bikomeye nk'ivyo professeur Ndenza ko yavuze, iyo ibibazo vya risque politique, iyo incertitude ku acteur économique, yuko bavuga bati none ko iyi leta nshasha igomba kuzana irindi shira hamwe riza kudukonkurrensa kuri marché no ya nk'iyo Burundi batabona neza, nuko biyumvira ingene batangura kudiversifia bakaja muri Tanzania. Twibukanye gose kandi ko iyi projet ya FOMI muri Tanzania c'est pas un projet yabaye entièrement financé na FOMI, yabaye financé aussi n'amakapito yaravuye muri CRDB isa muri banki y'aba Tanzania ikorera mu Burundi. Aha rero niho hagaruka ikibazo kinini, abacteurs b'aba Tanzania bafise ikibanza kingana gute mu by'ukuri muri ekonomi y'u Burundi. Hari naho jewe ntanyugwa cyane iyo Ndereimana ariko arabivuga. Birazwi gose, bimaze imyaka myinshi bizwi cyane gose yuko mu by'ukuri leta ya Tanzania canke umugambi uri ku butegetsi wamubona Burundi nka zone d'influence yabo. Ibi ni ibintu byo kuva kera, ni ibintu byaganiriwe ngira ngo cyane byose ko abantu basubira inyuma kugira ngo barabe ivyiyumviro vyaganiriwe hagati ya Nyerere ico gihe na Rwagasore uko yabibona. Mugabe bigaragara nuko mu nyuma Tanzania yagombye guforsa uwo mubano, sindikari n'umubano rwo ngo urikiribre, mugabo n'umubano ugera igihe cyose ugasanga uri ahantu udesavantage imisi yose ibihugu nk'u Burundi, cyane cyane ko impamvu zimwe ziri muri gouvernance yo muri Tanzania, impamvu zuko nabo nyene barafite ibibazo, hari biturire inefficacité mu ntwaro n'ibindi byinshi no muri production yabo, ku buryo mugiye kuraba Tanzania nta hantu na hamwe iri competitive mu karere iwacu uretse mu bihugu biri muri SADC. Kandi aha rero niho nibaza yuko Burundi buzokenera kugira amahitamo niba bugomba kujana na Tanzania mu murongo yahisemwo, kuko biragaragara mu mapolitiki yose ya EAC, birazwi neza ko no kugira ngo habe amahatification ama protocole yose aba yashizweho canke amarwa aba yatowe muri EAC, Tanzania amikwega ibirenge, kuko Tanzania hariho kwibaza nibi privilege ya EAC canke privilege SADC. Arico gituma uyu munsi muri ko murabona bariko baravuga nk'ivyo bavuze ngo South Africa yikirizana ibintu mu Burundi n'ibiki byose, nuko Tanzania n'umuryango wa SADC muri region, kandi Tanzania ifise ibibazo byayo yuko kweri ibyo bibazo navuze bihari mu bijanye n'intuze nicyo bashobora gusumba ibindi bihugu kameme, nuko bafise access kuri océan kandi bakaba bafise stabilité politique. Imyaka bo bamaze nta myaka y'intambara n'ibindi byinshi bishobora guhungabanya ubutunzi bihari. Mugabe ivyo bibazo bituma uyu munsi rero twebwe turi nk'ahantu mengo turi imbohe za Tanzania. Naba le secteur bancaire iwacu yose uyu munsi barayugururiye ku acteurs étrangers. Muko muravuga fuite de capitaux tangura muirabaho amahera yose bakura kuri ajya makredi abantu baja gukotwaya muri ntuzinya muri CRDB nanjye amabanki yandi nka KCB, ayo mahera jahe ama profit yose arohukira Nairobi, arohukira Dar es Salaam. Uyu munsi abarundi mu bisanzwe bafinansa ivyo bihugu ntibafinansa igihugu c'u Burundi. Ibibazo rero ni birebire cyane ku buryo nibaza yuko ibyo umaze kwitahura muri ubwo buryo rero utahura ico navuze ko ari fuite de capitaux. Ni fuite de capitaux kubera ko ndayishimiye aratahura neza ko nta nguvu agira muri iyo system. Tanzania ifise inguvu nyinshi muri ekonomi y'u Burundi,
ku buryo bamukwega bakamubwira ati ngo ngaho dufashe kugura intuze nawe aragenda bikunda atabikunda n'igituma yagiye ngiya muri Guinea Equatoriale ngira ngo izindi mpamvu ziwe nyene zituma ngira atahandi abona hafi yo kwizera muga murabizi ko bivugwa ko yaje ku butegetsi atari we shwa bari bafise babona n'ibiki byinshi cyane ibibazo ni byinshi ibibazo bishobora kuba ibibazo by'ubutunzi ibibazo bifatanye na politike y'u Burundi ibibazo bifatanye na politike y'akarere ivyo bibazo rero bikari ibibazo bikomeye cyane ku buryo n'umukuru w'igihugu aho duca tugaruka uyu munsi agera ahantu akaja gushigikira ama initiative asenya igihugu ciwe kubera ko ama influence étrangère yabaye menshi mu gihugu umugambwe ntibantunganya yavuze la fois passée avuga ngo mubonye ngo dufo kudushigikira stabilité politique ntushobora gushigikira stabilité politique mu gihugu kimwe umugambo uri ku butegetsi ubwawo wisenya urangwa na anarchie imbere muri wo udashobora gutunganya igihugu nawe udashobora kwitunganya ubwawo bivyara ibibazo byinshi gusha ntabatwaye umwanya reka ngeze ngaho mbwa nico nagomba kuvuga sinari nanyuzwe cyane n'ukuntu mengo ibibazo mugomba kurabira kuri CNDD-FDD gusa si CNDD-FDD gusa ibibazo ni birebire birimo aba acteurs régionaux bakwisi inguvu zikomeye cyane kandi bashobora kuba bafite n'ayandi maintérêt arenga Burundi mugabo Burundi buteza kubamwo impliqué nk'izi banke z'aba Sud Africaine za Standard Bank nimwagerageza kuraba amaintérêt zifisemwo aho muri region muraza kubona ko ari ibintu birebire mugabo kandi uravye Standard Bank gustaravye abactionnaire bayo ntushobora gutahura uremere g'ikibazo nk'ubunye nka presque 20% ya Standard Bank ifiswe na Industrial and Commercial Bank of China donc harimo amaintérêt maremare ashobora kuba ari ibihugu birebire binini cyane ku buryo kubadede gusa ashobora kuba ari abadede sindayishimiye gusa n'amaintérêt manini amurengera nawe nyene siniko ndamujustifia mugabo muri iki kibazo c'ifomi na 114 millions de dollars yagiye kuba investi muri Tanzania harimo ibintu birebire cyane donc bituma n'izindi nguvu nyinshi zitugarukamo reka ngeza murakoze cyane kaza ngira mwoguma hafi hagira abifuza gusubira kubabaza twumvise muvuga yuko ari urufatangane rw'ibintu byinshi mushobora kuba mufise ko amakuru ngira two kwakira umwonyagira kabiri yarise ego umwonyagira kabiri ni muteramyi niyo ariko atwumvaye kugura akamikro kiwe akabaza ikibazo cyangwa atera intererano yiwe murakoze ndabaramukije kandi ndabashimiye cyane ko mumpaye ijambo muranyumva ego turabumjana kwijana ego ndashimye cyane iki kiganiro kuko nyuma y'amatora hejeje inyuma y'inkinamico sinovuga mbere ko ari n'inkinamico kuko kera niho twavuga ko ari inkinamico kuko ibi vyovyo ni coup d'état démocratique yabaye ni ikintu kiboneka neza yuko muzanye ibi bintu by'amafaranga ava mu gihugu investissement ava mu gihugu ikaja hanze cyane cyane mu gihugu ca Tanzania cama kiriko kiragomba gutoteza Burundi muri no myaka murabizi yuko hari abantu benshi bahungiye mu gihugu ca Tanzania murazi ko ari cyashigikiye umugambwe wa mafia wa CNDD-FDD kuva kera buriya barabizi ariko abahinga ndakunda cyane ingene abahinga basigura nka professeur yariko arabisigura ukabona yuko umenga ariko arasigura ibintu birimwo raisonnement logique nkuko bisanzwe kandi ndamwumva umenga ari muri ya masare baba ariko baravuga ibya economie politique internationale hanyuma ukazane nawe nyene agaca yamashiramo yatushe yiwe yuko avuga ko ibintu haba hariho des implications internationales za géopolitique baba ariko baravuga ibintu logique kandi vyumvikana mugabo turi muri situation iri anormal turi muri situation utaterezwa kuba turiko turavuga ukuntu naco gituma ikibazo nagira mbaze complètement simbona wanda kibaza kuko nari kukibaza umujuriste mugangira nabo nyene barashobora kubinyishura est-ce que konzi ibi bintu tudashobora kubimaramo igihe kirekire igihe kigira kigere igihuta giturike iki gihugu ntigishobora kuguma kimeze gutya jewe mvuga gutyo nyene aba bantu turashobora kuba gukonstituer amadosiye y'amacrime économique naho hoba ari hanze bakazobatrake abatwaye amafaranga abatwaye iki kuko turiko turavuga harabaye byinshi turazi ko hariho amadosiye ashika umenga 800 selon Covid y'abantu bishe iby'agahomera munwa abarundi guhera muri 2015 tutavuze n'imbere yaho gatonya mugabo amadosiye ariho umwanya wayo uzoza nico gituma batinyana ndondeza bayibonye bajugumira mugabo eske hariho banque de données y'amacrime économique yoba iri amadosiye yoshobora kugira société civile ibikurikirana neza kugira ngo bizobe kuko iyi ntwaro ntishobora kuguma gutya naco gituma nari nkeneye agatushe k'umunyepolitike nka Ndereyimana avuga washaka atariko
avuga ibintu uko biri. Ibi bintu by'iwacu ntibisaba ko turinda kurondera ubuhinga bwinshi bwo muri ekonomi politike kugira ngo tumenye ibiriko biraja. Nivyo abo bashinga nayo barakenewe, ivyo bandika ndabisoma tous les jours, nta na kimwe ariko situation tugezemo, tugeze muri situation où le pays est pris en otage par un gang qu'il faut absolument affronter par tous les moyens kugira ngo ibikurikira bizoze mu nyuma. Nico kibazo nabaza, sino ce n'est pas le moment yo gusigura ibintu kuko geopolitike izokwamaho. D'ailleurs geopolitike iza konona ibintu mu gihe n'indani nawe nyene yabishishijemo gatonya, mu gihe indani bimeze nabi. N'ahandi moi je suis d'ailleurs très contre ibyo kuvuga ngo ama influence étrangère, je ntavyo nigera nemera, naho bifise une petite un petit apport muri instabilité rimwe kenshi biba bivuye indani. Iby'iwacu rero ntidushobora kuba dufise un gang, une mafia organisée nk'uko uwitwa Rupopo yabivuze neza, niwe yabivuze neza. Le pays est dirigé par une mafia. Hari hakirimwo abantu muri avant 2015 bashobora kuvuga bati ariko Kameme bose barabirukanye. Ubu rero ce sont des gangsters bari harya nka kurya ko muri Haiti. Ubu rero il faut les affronter. Naho nageza murakoze. Murakoze cyane namwe muteramyi. Umunywanyi agira gatatu Alice. Ego jibe umunywanyi agira gatatu ni Steve, niyo bari kwatwumva yo kugura akamikro kiwe agashikiriza iciyumviro ciwe canke ikibazo ciwe. Steve ni mwaba mutwumva mwo kugura mikro yanyu. Kumburengira nimba atari hafi ko baturakira uwundi niyo kugira batari ngo ducumize hafi mu mwete. Rugajo yo kurikira kugura akamikro kiwe akabaza ikibazo ciwe niyo bari kwatwumva. Rugajo sinzi ko muriko muratwumva. Kumbure mu kurindira yuko ngira abariko baradukurikira baronka ijambo, ngira twogaruka ku batumire. Sinzi ko Ndereimana ariko aratwumva na Professeur Ndenzako, ngira mwumvise ivyo uyu muteramyi aje kuvuga ku vyo mwashikirije, mwofata ijambo umunota umwe kugira ngo mugire ico mubivuze kwa nyuma tuce twakira abakurikira. Duhere kuri Professeur Ndenzako. Bon, izo yaheje kumuteranya yaheje kuvuga ntaco no bivuga ko cyane mugabo wavuga ati kuvuga naho biba ari byo ntibikenewe. Ndagira ndamuha akarorero, iyi situation y'iwacu abantu batwara barakeneye ko tuvuga kuko ibi tuvuga benshi baravyemera baranavyumva. Bameze nk'abantu ubona nk'umuntu akunda inzoga ukamuha nk'umuti akagenda akanawugura akawunywa nk'iminsi birakumva atoye imitende agaca atangura kunywa buhoro buhoro bamubwiye ko wanira les effets, hanyuma tuwajura akanawuheba agaca avuga ko yakize hama agasubira akaja aragwara tusa. Urumva uyo muntu agarutse ntureka kumuvura ngo nuko wamuhaye umuti akawunywa nabi, ageze Imana akanabikubwira igituma atakize wobona tomboye uca unamuvura. Donc ivyo kuvuga kwandika jewe bon rimwe biranzamo quand j'ai un peu de temps. J'ai posé la question à une personne nti bijya bintu nandiko bamona birabashavuza bigenda gutagatiwe bijya bandika turavyumva nta nico bitwaye tout ça. Y compris moi vy'amatora j'ai écrit, je voulais voir ce que les gens racontent. Mugabo hari umuntu yaje kwidoga ngo ça s'appelle la cohésion nationale. J'ai dit bon, la statistique n'a rien à voir avec la cohésion nationale. Ou office ibintu tu écris et puis on continue le dialogue sur des bases techniques. C'est ça qui fait progresser les choses. Mugabo bon, les gens n'ont pas écrit, c'est bien, c'est nta nabantu c'est cyane comme tel. Mugabo approche yo kuvuga ngo ibintu bon, umuntu wese afise ukuntu apresente ibintu. Iyo présentation ya Kazane c'est pas différent ni wanje ni yabandi, c'est une présentation, c'est un peu mon style nuko warazi kuvuga konsumvya avugana neza cyane ndabona ko ndenge navuga. Umurashobora gupresenta ibintu de la même chose différemment tuvuga bimwe en général. Hanyuma kenshi hari ikibazo babajije bati urafise evidence. Urumva nkaje nk'ibintu ntafise evidence naho ndavyumviriza nkazobirondera mugabo urumva je ne peux pas aller dans le sens
des faits ntafitiye evidence ni c'est ça un peu la différence kuko après ego mwigisha ndenza ko hari akabazo yabajije muteranya ati mbega ho bari haba ariko baragira base de données des crimes économiques zabaye mwebwe mukunda kwandika mu bikurikira ngira narandiri icaraza kucishura ko hari ibyo mu bikora uko canke murandika gusa canke murandika mubika kugira ngo bizogira icyo bifasha muri kazoza. oya je ne répéterai pas les crimes nkoresha les données qui existent pour essayer d'expliquer comment les choses pourraient aller, c'est-à-dire l'analyse empirique. Donc moi, je ne suis pas un producteur de données, quelles que soient les données. En fait, on va aller deux parties. Il y a les producteurs de données, y compris aux crimes, mais je suis un utilisateur de données, mais pas un producteur de données. Donc moi, j'utilise les données. Le jour où les données, on peut les utiliser. Moi, je suis du côté de l'analyse empirique. J'utilise les données, mais je ne suis pas un producteur de données.